Reka subire ndabaye ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigetso kandi biba byakura amatoza muri mi rw'ikirundi. Ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangare bigusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza. Reka mbahe ikaze mwese mudukurikira mu ncungararo igize igihugu cacu Burundi, adukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu ya kuri mwese ndabahaye ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo. Akaba rero ari amakuru abazenutse avugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, mu gateka kaze na muntu, makungu ya kuri ndetse n'andi makuru yose abareka aravugwa ijya n'ino hatandukanye. Reka romba ikaze amakuru yacu yo muri iki gitondo. Amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira mu gisata ca politiki ngaha mu Burundi, tuze kurabira hamwe na cane mu kahise ku Burundi, turabire hamwe abashikiranganji babashije kurongora gushika kuri uyu munsi, bakaba rero ari abashikiranganji bacika kuri 19. Turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido nyuma yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye rero ejo bundi yafashe ingingo yo guhindura leta, agaca ashira ko leta shasha igira ya 19 ngaha mu Burundi. Ikaba rero ari leta irongowe na Nestor Ntawontuye igizwe ndetse n'abashikiranganji 13, kandi bakaba bari basubiriye leta ya Gervas Ndirakobuca yarimwo abashikiranganji 15. President Ndayishimiye yakoze izi mpinduka mu butegetsi bw'u Burundi ngo kugira ngo arabe ko ngo ivyo yiyemeje gushikana ko abanyagihugu vyoshikwa imije, kandi avuga ko leta ya Gervas Ndirakobuca yananiwe. Kuri ubu ngubu Gervas Ndirakobuca aramutswa inama nkenguzamateka. Nimuje kandi abatari bakenga mu Burundi nabo bavuga ko intwaro ya Gervas Ndirakobuca ngo yari yarapfukamwe mu nda n'umukuru w'igihugu ndetse n'umutamukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye, kuko ngo ari bo bafataga ingingo muri ico kibanza c'umushikiranganje wa mbere Burundi Gervas Ndirakobuca. Gervas Ndirakobuca yaraburabujwe afatiro aboherwa amaboko imugongo na cane n'umutamukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye, aho yashakaga ko ari we agomba gufata ingingo zibereye muri ubwo bushikiranganje, ariko Gervas Ndirakobuca aramunanira. Byarateye induru mu gihe ndetse Gervas Ndirakobuca yashaka kwifatira mu binwe ibijanye n'igitoro ngaha mu Burundi. Urabizi neza ko camaze kuba umuzi wibuye, aho abanyagihugu bidoga bavuga ko ibintu byose byahagaze kubera igitoro. Bidatevye kabiri rero President Ndayishimiye yaciye amwagiriza ko ngo yoba ashaka kurya ibiturire muri ubwo bushikiranganje nyine, na cyane ko yagira yifatire mu minwe ico kibazo kijanye n'igitoro. Ndayishimiye rero aciye amwagiriza ko yaba ashaka kurya ibiturire ndetse no kunyonora amatungo y'igihugu. Bidatevye kabiri rero Gervas Ndirakobuca aca ashinga intahe avuga ko kuri ubu ngubu ngo atazosubira kwivanga muri ibijanye n'ico kibanza. Turaza kugaruka ko mu makuru yacu ku buryo bw'itonido, turabira hamwe ibijanye n'intwaro 19 z'ubushikiranganje bwatwawe ngaha mu Burundi, turabira hamwe mu byagiye biranga ubwo ubushikiranganje ndetse n'abari bari muri ubwo bushikiranganje. Turaza kandi no kunyarukira mu yandi makuru, turabira hamwe ku bijanye n'uruzenduko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe ndetse ari kumwe n'umutambukanyi wiwe. Turaza byose kubashikiriza ku buryo bw'idonido mu kanya mu makuru yacu. Njo ndabibutsa mwibuke gufyonda suivre, partager ndetse na s'abonner kugira ngo tubandanye kubana amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza umwanya n'umwanya kuri no muresha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende Isange TV, imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro bibe bigezweho kandi bavyakura amatohoza muri mi rw'ikirundi. Reka rongaruke mbahe kaze makuru yacu ku buryo bw'idonido, tugira duhere ku yari karavuga ku kahise ku Burundi, aho tugiye kurabira hamwe abashikiranganji barongoye u Burundi. Nestor Ntawontuye ni umushikiranganje wa mbere agira uwa 19 mu mateka y'u Burundi. Abagabo 16 n'umukenyezi umwe nibo bamaze guhabwa iteka ryo kwitwa Premier Ministre mu Burundi. Babiri muri abo barashoboye kugenwa mu bihe bibiri bidasa. Ariyo mpamvu rero Nestor Ntawontuye aba Premier Ministre wa 19. Twibutse ko mu gihe c'intwaro ya cami kuva muri 61 gushika 66 Premier Ministre bamwita umushikirangoma wa mbere, mu gihe muri Republika tumwita umushikiranganje wa mbere.
twibukanye kandi ko abagiye baraterwa iryo teka ibihe bakoreyemwo n'imigenderanire bari bafitaniye n'uwabageni. Uwa mbere ni Joseph Cimpaye, akaba rero Joseph Cimpaye ariwe yatanguye kuba Premier Ministre mu Burundi, yatwaye mu gihe c'ababirigi kuva muri Nzero umwaka wa 61 gushika muri Nyakanga 61. Yashizweho kandi n'ababirigi inyuma y'amatora y'abajenama b'amakomine yabaye hagati ya Munyonyo ndetse na Kigarama muri 60. Yari kandi amatora y'amanyanga yakozwe n'abatwara ico gihe babanje kugerageza kwigizayo umugambwe wa mbere utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ababirigi ari wo wa Iprona ya Rudoviko Rwagasore. Amatora yabaye kandi Rwagasore ndetse n'izindi ndongozi za Iprona bapfunzwe icamaso. Présidence Sylvien atana amatora y'abashinga amateka arabaho. Abakoroni bihutiye gushiraho leta kugira ngo berekeho niko vyose bamaze kubirangiza. Iprona yaritwaye mazoni itunganya amatora y'abashinga amateka muri Nyakanga muri 61. Iprona kandi ya Rwagasore ica itsindira intebe 58 kuri 64. Ibyo kurondera kwiba amatora babanje kwinjizayo umugambwe ufise ijunja ntibitanguye ubu na leta mbirigi ya Jean Paul Haloyi niko yari yabikoze. Joseph Cimpaye yari yavutse mu mwaka wa 1929 imugera mu ntara ya Gitega, yishwe i Bujumbura mwaka wa 1972. Wa kabiri ni Rudoviko Rwagasore. Umuganwa Rudoviko Rwagasore niwe yabaye Premier Ministre umwanya mutoya cane mu mateka y'u Burundi, ntiyarengeje iminsi 25 kuva kwa 19 ukwezi kw'icenda muri 61 gushika kuwa 13 ukwezi kw'icumi 61. Rudoviko Rwagasore yabaye mushikirangoma wa mbere inyuma y'itsinzi y'umugambwe wiwe wa Iprona mu matora y'abashinga amateka yo kuwa 18 ukwezi kw'icenda muri 61. Yatsinze kandi yarababaje rwose intwaro y'ababirigi ya Jean Paul bihava ndetse ngo bivyara igandagurwa ry'umushikirangoma wa mbere. Rudoviko Rwagasore yishwe atabonye ukwikukira ku Burundi yari yagwaniye. Burundi bwahavuye kandi bwikukira kwa mbere ukwezi kw'indwi mwaka wa 1962, amezi 8 inyuma y'urupfu rwa Rudoviko Rwagasore. Naho gatatu mu bashikiranganje barongoye Burundi harimo André Muhirwa. Umuganwa Rudoviko Rwagasore amaze kwicwa yasubiriwe n'umuganwa André Muhirwa. Muhirwa yarasanzwe ari umushikirangama w'intwaro ya hagati mu gihugu muri leta ya Rwagasore, akaba kandi n'umukwe w'umwami Mwambutsa. Leta ya André Muhirwa ngo niyo yashikanye Burundi kukwikukira. André Muhirwa yabandanije kurongora leta gushika muri Ruheshi mwaka wa 1963, igihe kandi ciwe caradutsemo indyane maze Iprona yigaburamwo imigwi ibiri, Groupe Monohovia na Groupe Gasablanca. Izo njyane kandi ngo nizo zatumye leta ya Muhirwa isenyuka muri 1963. Umuganwa André Muhirwa yari yavutse mu mwaka wa 1920, yitaba Imana muri 2003. Naho Premier Ministre ugira uwa kane mu batwaye leta y'u Burundi bamwita Pierre Ngendandumwe. Petero Ngendandumwe yabaye Premier Ministre kuva muri Ruheshi 63 gushika muri Ndamukiza 64. Ngendandumwe yari yabaye icegera c'umushikirangoma wa mbere muri leta ya Rwagasore ndetse no muri leta ya Muhirwa. Leta yiwe niyo yemeje imigenderanire y'u Burundi ndetse n'Ubushinwa bwa Mao Tse-tung
ibyashavuje umwami Mwambutsa. Ukutumvikana n'umwami ku kibazo c'abashikirangoma bane basabwa gukura muri leta byatumye ndetse Ngendandumwe atanga imihoho muri Ndamukiza 64 yavuka ikanyinya mu ntara ya Kirundo. Mu nyuma yarasubiriye araba premier ministre wa gatanu mu bashikiranganje batwaye leta y'u Burundi harimo Albert Nyamoya. Albert Nyamoya yarongoye leta y'u Burundi kuva muri Ndamukiza gushika muri Kigarama 64. Nyamoya yari umushinga amateka yatowe muri 61. Yanabaye kandi umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu muri leta ya Ngendandumwe. Ndetse na Ngendandumwe ntibabona ibintu ukumwe kuko Ngendandumwe ngo yari muri Monrovia, Nyamoya we akaba muri Casablanca. Albert Nyamoya yavuka Ibuye mu ntara ya Ngozi nkuko tuza kubibona. Yarasubiriye araba premier ministre mu nyuma. Ugatandatu ni premier Ngendandumwe. Kwigenekerezo rya mbere rya karindwi ukwezi kwa mbere 1965 Petero Ngendandumwe yaragenwe irya kabiri kuba umushikiranganje wa mbere w'u Burundi, ariko yamaze imisi 8 gusa kuko ku mugoroba wa 15 ukwezi kwa mbere 1965 yaciye agandagurwa. Ngendandumwe yishwe umunsi yari yashingiye ko leta yiwe. Yagandaguwe avuye kwibarutsa umukenyezi wiwe kuri clinique Prince Louis Rwagasore yari yavutse mu mwaka w'1930. Yashinguwe ku musozi wa Vugizo iruhande y'intatemwa ya mugenzi wiwe Rudoviko Rwagasore. Naho umushikiranganje wa karindwi mu batwaye Burundi ni Joseph Bamina yabaye umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi kuva muri 1965 inyuma y'igandagurwa rya Petero Ngendandumwe. Leta yiwe kandi isa niyahagaze gukora kuva muri ntwarane muri 1965 kugira abashikirangoma baje kwitoza mu matora y'abashinga amateka yo muri Rusama 1965, ariko Bamina yasubiriye muri Nyakanga muri 1965. Joseph Bamina yari yarabaye umuhanuzi wa Rwagasore. Yaratowe kandi mu bashinga amateka muri 1961. Yarabaye kandi muri leta ya Rwagasore nk'umunyamabanga wa leta ajejwe ikigega ca leta. Yarabaye kandi umuyobozi mwishikira w'umwami Mwambutsa. Yaratowe kandi kurongora Iprona muri 1962. Muri Nyakanga 1965 Joseph Bamina yabaye perezida wa Sena ya mbere y'u Burundi. Muri Kigarama muri 1965 Joseph Bamina yaciriwe urubanza rwo gupfa yagirijwe ngo ko yifatanije n'abashatse gutembagaza no kwica umwami Mwambutsa muri Gitugutu 1965. Yishwe kuwa 15 ukwezi kwa 12 muri 1965 imuramvya. Joseph Bamina yari yavutse muri 27 ibusangana mu ntara ya Muramvya. Naho umushikiranganje ugira wa munani mu batwaye leta y'u Burundi ni Leopold Biha. Umuganwa Leopold Bihumugani yagenywe kuba umushikirangoma wa mbere muri Nyakanga mu 1965. Cari igihe kitari coroshe. Amatora y'abashinga amateka yo muri Rusama 1965 yari yazanye itsinzi ya Iprona, ariko abatowe baca bigabura mu moko. Abatowe b'abahutu bashaka premier ministre w'umuhutu, abatowe b'abatutsi bashaka premier ministre w'umututsi. Umwami aca ahitamwo umuganwa muri ico gihe ata mugambwe yarimwo. Muri Gitugutu 1965 hari abasirikare ndetse n'abajandarume bavuga ko ngo bari abahutu bari barongowe na kapiteni Antoine Serukwavu. Baciye kandi ngo bahitamwo gutembagaza umwami. Niryo rya mbere hageragejwe gutembagaza intwaro mu Burundi kuva twikukiye.
abo basirikare ngo ntibashoboye gufata umwami Mwambutsa ariko Premier Minister Leopold Biha ngo we baramurashe bamusiga bazi ko yapfuye. Leopold Biha yamaze amezi yivuza i Buraya arahava aragaruka muri 1966 amezi makeyi imbere yuko intwaro ya Mwambutsa itembagazwa kuwa munani ukwezi kw'indwi muri 1966. Leopold Bihumugani yari yavutse muri 1919 imbuye mu ntara ya Muramvya yitaba Imana muri 2003. Naho umushikiranganji wa mbere mu batwaye Uburundi wa cenda ni kapiteni Michel Micombero. Umuganwa Samuragwa Charles Ndizeye yaratembagaje kuwa munani ukwezi kw'indwi 1966 aca ashinga kapiteni Michel Micombero gushinga no kurongora leta y'u Burundi. Micombero ndetse na bagenzi biwe bari bumvishije kandi bashikiye umuganwa Charles Ndizeye gukombora se. Charles Ndizeye yahavuye yimikwa nk'umwami ntare wa gatanu kwigenekerezo rya mbere ukwezi kw'icenda 1966. Ndizeye ntiyari aziko ivyo byose wari umugambi wo gufuta ubwami mu Burundi. Kapiteni Micombero yabaye Premier Ministre gushika kuwa 28 ukwezi kwa mbere ukwa 11 1966. Mu mpera y'ingoma ya ntare wa gatanu imigenderanire y'umwami na Premier Ministre yarabaye bibi cane kugeza aho Premier Ministre abuza umwami kuja kuvuga ijambo kuri radio y'igihugu. Kuva kuwa 28 ukwezi kwa 11 1966 mu gihe umwami yari mu rugendo i Leopoldville ikinshasa y'ubu muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Premier Ministre Michel Micombero yaratangaje ko asenyuye ubwami mu Burundi kandi ko ari we agiye kuba umukuru w'igihugu c'u Burundi. Uwa cumi mu batwaye Burundi kandi ni Albert Nyamoya. Inyuma y'imyaka 6 ata Premier Ministre ariho muri Ruheshi 72, President Michel Micombero yaragennye Albert Nyamoya mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere. Cari igihe kitoroshe kandi ubuzima bw'igihugu bwasa n'ubwahagaze kuva hatanguye urwimo kuwa 29 ukwezi kwa kane 72. Amacakubiri y'amoko na y'intara yari yaratabagaje igihugu. Ubwicanyi bwari bukibandanya, igihugu cari kimaze hafi amezi abiri kitagira leta. Albert Nyamoya yafatwa nk'umushingantahe ashobora gusubiza ibintu mu buryo, kandi ngo niko byagenze. Yamaze umwaka muri ayo mabanga ahava arakurwa muri gitugutu 73 ntiyari yasubirijwe. Albert Nyamoya yari yavutse muri 29 ibuye mu ntara ya Ngozi yitavye Imana muri 2001. Wa 11 Lieutenant Colonel Edouard Nzambimana. Igihe ubutegetsi bwa President Michel Micombero bwatembagazwa wa mbere ukwezi kwa 11 1976, hari intwazangabo zitatu zari imbere y'abasirikare babikoze. Umwe yabaye umukuru w'igihugu Colonel Jean Baptiste Bagaza, uwundi yabaye umushikiranganji wa mbere Lieutenant Colonel Edouard Nzambimana, uwa gatatu yabaye umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare Colonel Silver Nzohabonayo. Lieutenant Colonel Edouard Nzambimana yabaye umushikiranganji wa mbere kuva kuwa 12 ukwezi kwa 11 muri 76 gushika kuwa 13 ukwezi kw'icumi 78. Biboneka ko yari yagenwe mu ntumbero yo gukomeza ubumwe bw'abatembagaje Michel Micombero. Inyuma y'imyaka 2 gusa, President Bagaza amaze kubona ko intwaro yiwe yakomeye, yaciye afuta ikibanza c'umushikiranganji wa mbere. Edouard Nzambimana yari yavutse muri 1945 muri komine Mata
Matana intara ya Bururi yitavye Imana muri 2015. Wa cumi na kabiri ni Adrien Sibomana. Adrien Sibomana yagenwe na Perezida Buyoya kuba umushikiranganje wa mbere inyuma y'urwimo rwa Ntenga Marangara muri 1988. Intumbero yari iyo kubaka leta y'ubumwe ihurikiwemwo amoko yose. Adrien Sibomana yabaye umushikiranganje wa mbere kuva muri Gitugutu 1988 gushika muri Mukakaro muri 1993. Muri leta ziwe Abahutu n'Abatutsi baba bangana 50-50. Ni nawe umushikiranganje wa mbere yatwaye igihe kinini kugeza ubu imyaka hafi 5. Adrien Sibomana yavutse muri 1953 muri komine Bukeye intara ya Muramvya, aracari muzima. Wa 13 ni Sylvie Kinigi. Igihe Perezida Melchior Ndadaye agiriye ku butegetsi yahisemwo umushikiranganje wa mbere w'umukenyezi badasangiye ubwoko kandi ava mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi Iporona. Umupfasoni Sylvie Kinigi yarongoye leta y'u Burundi kuva wa 10 ukwezi kw'indwi muri 1993 gushika ku wa 7 ukwezi kwa 2 muri 1994. Leta ya Sylvie Kinigi yarahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Umukuru w'igihugu yarishwe muri Gitugutu muri 1993 cyo kimwe ndetse n'umwe mu bashikiranganje Juvenal Ndayikeza yari yajejwe intwaro yo hagati mu gihugu. Sylvie Kinigi ndetse na leta yiwe barahongiye muri ambasade y'Ubufaransa i Bujumbura, mu nyuma ija muri hoteli Club de Vacances. Iyo leta yisanze itegerezwa kurongora igihugu yifata kibanza kugeza habonetse uwundi mukuru w'igihugu, kubera n'umukuru w'inama nshingamateka Pansiye Karibwami yari nawe yagandaguwe. Leta yagerageje kandi gutunganya amatora birayinanira kubera akajagari kari mu gihugu ico gihe. Yavuye kandi itunganya vya politike kugira haboneke umukuru w'igihugu atowe n'inama nshingamateka. Ni gutyo Perezida Cyprien Ntaryamira yabonetse muri Ruhuhuma muri 1994. Sylvie Kinigi yavutse muri 1952 muri komine Mugongomanga mu ntara ya Bujumbura Hihale. Kugeza ubu niwe mupfasoni yagenywe amaze kurongora leta y'u Burundi, aracari kandi muzima. Wa 14 ni Anatole Kanyenkiko. Anatole Kanyenkiko yagenywe na Perezida Cyprien Ntaryamira mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere. Yaranabandanije kandi no ku ntwaro ya Perezida Sylvestre Ntibantunganya. Yava mu mugambwe Iporona, igenwa ryiwe ngo ryari ryavuye mu masezerano ya politike hagati ya Frodebu yari ku butegetsi bendetse n'imigambwe bari bacuditse na Iporona itavuga rumwe n'ubutegetsi bendetse n'imigambwe bari bacumbitse. Ayo rero niyo mareta shasha yagiye ararongora. Indi leta yabayeho ni ya 15 yabaye ya Twaninduwayo. Ya 16 iza kuba ya Dogiteri Pascal Filimine Ndimira, naho ya 17 yaje kuba ya 16 hazaja ko ya 18 ya muri Nyandagaro nyene haje kujaho izindi zitandukanye. Ubwo akaba rero aribo bagiye baratwara Uburundi muri iyo myaka yose nk'uko twariko turabibashikiriza. Gushika kuri uyu munsi rero hakaba hariko leta ya Nestori Ntantuye nk'uko nubona amakuru tubashikiriza. Ubwo nyine twari turababwira ko ya 16 ari Pascal Filimine Ndimira, naho ya 17 baje ya General Alain Guillaume Bunyoni. Ya 18 rero yahavuye iba ya Lieutenant General Gervas Ndirakobuca, ndetse ya 19 ibaye ya Nestori Ntantuye umushikiranganje wa mbere agira wa 19 yagenwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kuwa mu gatanu
ukwezi k'umunani uyu mwaka. Nestor Ntahontuye rero yavutse muri 1928 muri komine Gisuru intara ya Ruyigi nkuko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Nestor Ntahontuye ni umusifire akurikiye abajenerali babiri b'ibihangange azananye ni ishusho y'abashikiranganje ba mbere badashobora guhiganwa canke ngo guhiganwa n'umukuru w'igihugu nkuko amakuru ku rubuga abishikiriza. Reka rero dusozereze amakuru ku uruzinduko rw'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherekejwe n'umutamukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye bafashe urugendo ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 18 Nyandagaro uyu mwaka nkuko biri mu itangazo ry'ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu. Urwo rugendo ruzomushikana mu gihugu c'Ubuyapani aho ndetse azokwitaba inama izobera mu gisagara ca Yokohama aho ndetse akazokwifatanya n'abandi bategetsi mu nama y'iterambere rya Afrika TICAD. Iyo nama ikaba kandi itegekanijwe kuzoba kuwa kwigenekerezo rya 20 gushika kurya 22 Nyandagaro uyu mwaka nkuko nubundi amakuru ku rubuga abishikiriza. Reka roshimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twego tubashikiriza dusozere ngaha tuze gusubira mu makuru araza kuba agezweko.